Christelle Chimbalanga. On a. Gary. Ils sont là. Tout le monde est là. They're here. Voilà. Voilà. On est déjà dans la salle. Dans quelques instants, tout le monde sera là. Yeah, say something to our people. Sure. Yeah. This is Ariana. Yeah. This was your work, right? I don't know. You did Do you a think lot. so? You did a lot for our people. We need peace. That's all we need. Peace for Congo, please. No more killing. No more that. Wow. Peace. That's what we're looking for. Tomorrow is the Tomorrow big is day. Yeah. Let's see. Let's see. Okay. So we have. Oh merde, sorry. Yeah. Donc voilà, je prends un peu. Yes, nkuko muvyumva we need peace, no more killing. Niyo majambo ariko aravugwa n'aba bamenyesha makuru mpuzamahanga bashoboye kwitabira canke kuja kuraba ibi amasezerano aza kuba hagati y'u Rwanda na Kongo nkuko mubibona. Reka tubandanye tubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana abari mu mihingo y'isi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherere nkuko mubizi turi kwigenekerezo rya kane ukwezi no kwicumi na kabiri mu 2025 birumvikana neza ko umwaka ugiye kurangira ikatubifurize kurangiza umwaka mu mahoro n'umutekano ntangere. So uyu munsi rero niho haza kuba amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo birumvikana hagati ya President Tshisekedi na President Paul Kagame. Uko niko bimeze hariya i Washington DC, uko niko biriko biragenda. Abanyamakuru bamaze kuhagera, abanyamakuru bamaze kuyipanga, aho tubibutse ko neza no masezerano ari amasezerano aza kuba bise accord historique canke amasezerano atazigera yibagiranwa umwaka karere canke kwisi hose. Ndabibutse neza ko ino migwano iri kirabera muri Kongo ari migwano imaze guhitana abakongomani barenga gato imiliyoni 12 n'abandi imiliyoni zirenga 7 bamaze guhunga. Birumvikana neza ko ari ibintu bibabaje kandi ari ibintu bikwiye kugwanywa vy'ukuri kubera ko hari abakongomani benshi bariko hura n'ihungabana mu mitwe bivanye nuko bamaze guca mu bintu bikomeye cyane. Turabibutsa kandi neza ko haheze imyaka irenga 30 umukongomani ariko aramererwa nabi mu guca Kongo ariko haraba bino bintu biteye ubwoba buno bwicanyi buteye ubwoba aho uno munsi rero ari umunsi yaho umukongomani ashobora kwiruhutsa, umukongomani ashobora kuvuga nti Imana ishimwe. Nkuko mubona rero abanyamakuru bava mu bihugu bitandukanye bariko baraza bariko barestara ivyuma ivyo bitwa check sound niko no bivuga. Murabona neza ko abakongomani bahari, abanyamerika bahari, abongereza bahari, abafaransa bahari, ni kuvuga ni aza kuba ari amasezerano vy'ukuri atazapfa yibagiranye bivanye nuko ibinyamakuru vyose mpuzamahanga byashoboye kuhashika. Ati rero ibintu bimeze gute? Murazi neza ko ano masezerano aza kuba ahagaririwe na President Evariste Ndayishimiye. Haruhande ngaho hariho ibihugu bishika kuri 6 byashoboye kwitabira ano masezerano. Ndavuga Angola, Uburundi, ndavuga Kenya, ndavuga Qatar, hariho Qatar, hariho Uganda. Ego nivyo bihugu byashoboye kwitabira ano masezerano. Mukaba muzi neza ko ano masezerano ubwo agiye gusinywa imigwano mu gihugu ca Kongo ibandanya iriko iraba, aho umuhari wa M23 uriko ugerageza kwa avansa uja Uvira ariko
abarundi nabo bafatikanije ndavuga FARDC hamwe na Wazalendo bababwiye ati cira birarura ngaha ntigwitaha. Impamvu nyamukuru ikiratuma M23 ishobora kwavansa canke gukomeza ibitero nuko mwaya masezerano n'amasezerano utabona neza ko M23 irimwo n'amasezerano ahuza u Rwanda na Kongo birukana neza ko M23 mwaya masezerano itarimo. Impamvu rero M23 irikiragaba ibitero bikomeye nuko yoyo ishaka kwereka amakungu canke isi ko nayo ikomeye nayo ikwiye kuja mu biganiro. Birumvikana neza ko mugabo twarababwiye neza ko bino biganiro ari biganiro vy'inyungu M23 nibaza ko atanyungu nininya yo bifitiye Amerika, inyungu nininya iri ku Rwanda hamwe na Kongo. Birumvikana neza ko aya masezerano akaramuka asinywe M23 ivyayo bizoba bigize ntibizoba birangiye no kurindira ikiza kuva mwaya masezerano. Ego kuko mubibona rero ibintu biriko bigenda neza hari Washington DC abantu bariko bari installa babavugana hari ati turaje n'ukuri nta mpamvu yo kongera kwicana, nta mpamvu dukeneye amahoro, we need peace, no more killing others. Nukuvuga ni ibintu biriko biramaganwa, ni ibintu byamye byamaganwa canke bigwanywa n'abana bariya bivanye n'umurindi w'abantu w'abakongomani bariko baricwa ari mu gihugu ca Kongo. Birumvikana neza ko abanyamakuru bwabo barishimye, murabona ukuntu bariko baramwenyura, murabona ukuntu nyene bishimye cyane, bishimye ibintu bimeze neza cyane, dukuvuga ku mpande zose ibintu bimeze neza cyane gose. Tubibutse neza ko SK abantu bagumye batwandika batubaza ati none ko bamye bagira amasezerano SK M23 iraza kuva muri Kongo, intambara yaza guhagarara bigenda gute? Ndabibutse neza ko aya n'amasezerano yo kwerekana ninde akeneye amahoro ninde adakeneye amahoro. Mu minsi yahera muri neza ko President Tshisekedi munamabereye mu Bubiligi yavuze nti ndaguhaye ikiganza cy'amahoro President Paul Kagame, ndakeneye amahoro. Uno musi rero ica kiganza cy'amahoro nibaza ko President Paul Kagame aza kucakira, kuko natacakira ibintu biza kumera nabi ku ruhande rwa Kagame, kubera ko nibaza ko iyi ni decision ya nyuma, ni decision finale, kubera ko abanyagihugu ba Kongo ntibo bandanya bamererwa nabi mu gihe Donc demain on aura l'occasion. Ok, ça va. Et vous? Baje tuvuye mu Burundi tubagejeje i Washington DC. Aha mubona n'ahantu haza kubera inama ya iza guhuza President Kagame na Tshisekedi, President Kagame w'u Rwanda na President Tshisekedi wa Kongo, aramutse wa Kongo kweze umwanya. Harimwo na President w'u Burundi, harimo na President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aha nkuko mubibona bari muri ico bita check sound canke kumwe bahora bavyita mu biteramo. Murazi ko bariko baraba amajwi, abanyamakuru bamaze kwinstara iki. Ndabibutse neza ko ari amasezerano y'amahoro azokwamaho, nayo novuga ku isi abaye amasezerano y'amahoro akurikiranwe cyane canke aza gukurikiranwa cyane bivanye nuko intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zari intambara ziteye ubwoba cyane, ni intambara zavuzwe cyane kurusha banashima n'intambara za Ukraine n'Uburusiya. Intambara yo muri Kongo ni intambara ijugumije isi cyane, habayemo amarobing menshi akomeye, aho uko vyabaye abantu batari bavyiteze. So murabona neza abanyamakuru benstaye bameze neza, bahagaze neza. Turabona abanyamakuru ba Africa Intelligence, Africa za Reuters, ababungereza, abanyamerika, abakongomani bahishikiye, aba diaspora b'abakongomani niyo bari murabibona neza baje gushikira canke kumviriza president wabo Tshisekedi ukuntu biza kugenda neza. Rero ano n'amasezerano cyane afise amateka akomeye cyane, afise amateka akomeye, ndasubiyemo akomeye cyane. Murabona neza ko ari amasezerano aza gutuma abanyagihugu ba Kongo baronka agahengwe imyaka irenga 30 bari mu bwicaye, bariko baricwa ataco bazira. Ikintu nyamukuru bazira ari amabuye y'agaciro.
haraheze imyaka 30 umunyago wa Kongo atamahoro afise umunyago wa Kongo atubika umunyago wa Kongo yicwa rubozo ariko uno munsi nibaza ko ari wo munsi ibintu byose biza kurangira ibintu byose biza kumera neza cyane umunyago wa Kongo agatangura kujya no kuryama ibintu bimeze neza cyane nkuko mubibona murabona neza ko ibintu bimeze neza cyane abanyamakuru baje bameze neza ndabibutse neza ko aya masezerano n'amasezerano aza gutuma Amerika ikura imigwi ya M23 umuhari wa M23 muri Kongo canke Kagame muri Kongo na ADF n'inkotanyi ziyiwe tubibutse neza ko muri ino nama haza kuvugirwamo ibintu byinshi cyane gose aho bariko baravuga benshi by'abinyamakuru bishikiye u Rwanda ko haza kubamwo n'ingingo zo gushigikira canke gufasha M23 bavuga ko hari n'ingingo bashobora kongeramwo mwaya masezerano ni nayo mpamvu muri ko murabona M23 yariko irashira inguvu nyinshi cyane mu gisagara ca Uvira kugira ngo igifate umupango suwundi umupango M23 yashaka kwerekana ko ishoboye kugira ngo mu masezerano baza kwishiramwo yerekane ko nabo kubera ko amasezerano za kubona umunsi n'amasezerano ahuza u Rwanda na Kongo birumvikana neza ko umuhari wa M23 mwayo masezerano utarimwo muri kiyago bariko baravuga abanyamakuru bariko baravuga nti go uno munsi haza kuba hari ibintu bihambaye cyane haza kuba hari ibintu bikomeye cyane ego nako ndavuga ku kintu ca M23 rero ikiragaba ibitera hana hari akamanyura kaziba n'ahandi za Katogota kugira ngo bikunde baze kuyishira nawe mu biganiro kubera ko murazi neza Kagame ntafise aho azoshira no muhari wa M23 cyangwa zinyesha amaza M23 kubera ko uno muhari wa M23 ufatanije na AFC ya ariyo Alliance Fleuve Congo ya Colonel Nanga aramushira hehe Colonel Nanga arasubira Kinshasa ko Kinshasa bamushira hano go gupfa igihano cyo gupfa ibi byose ni bintu byerekana neza ko haza kuba amasezerano y'uno munsi aza kuba ukuntu tutari tuyiteze cyangwa hashobora guhindukamwo ibindi bintu bivanye nuko haza kuba amarobingi akomeye cyane aya n'amasezerano yitezwe n'isi nkuko mubibona abanyamakuru international abanyamakuru mpuzamahanga bose bahishikiye biza kuba ari ibintu bikomeye mwa masezerano twabonye witwa Patrice Muyaya nawe yashoboye kuitaba yashoboye guherekeza president Tshisekedi mwa masezerano ikindi kintu no bibutsa nuko aya masezerano aza kuba ahagarariwe cyangwa aza kuba yabo twita indorerezi nyamukuru ya mbere ni president Basi Ndayishimiye haza kuba hari ibihugu bishika kuri bitandatu nivyo byashoboye kwitabira ano masezerano ndavuga hariho Angola hariho Uburundi hariho Kenya hariho Qatar hariho nande na Uganda igihugu ca gatandatu tacibagiye gato mumbabarire mugabo n'ibihugu bitandatu biza kuja mwaya masezerano nkuko mubibona n'abanyamakuru bakomeye cyane ku isi murabona neza ko ariko bari installa ibintu bimeze neza cyane ego mugume hafi y'uru rubuga turaza kubashikiriza ukuntu ibintu biriko biragenda neza ariko uno munsi ni finale tubabwiye finale murabona neza bakongomana abanyamakuru mpuzamahanga murabona bicaye bararindiriye bariko barasetting ivyuma ibintu bimeze neza cyane muze kuba hafi y'uru rubuga turaza kuguma tubashikiriza amakuru uko ariko umwanya n'umwanya nkuko biza kuba biriko biracaho ikibiriraho turaza kuza tubasangiza inkuru uko izoba iriko iragenda turakunda cyane mugume hafi y'urubuga soma n'imizira mu promoter uwo turakora subscribe no bandanye gukora kugira ngo ibintu bigende neza cyane turabakunda ciao